Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro ukwizera guhindura ibi. Kaze mu kiganiro twabateguriye uyu munsi. Ndabipfurije kubana natwe muri kino kiganiro, mukurikirane ikiganiro cose, mwumvirizanye ubwenge kugira ngo mubashe gutegera no gutahura ibiri muri kino kiganiro. Mwibuke no kubisangiza abandi kuko kumviriza bishobora kugira ikimazi kinini cane kuri nyene kuvyumva. Mu buzima tubayeho, abantu tugenda duca mu bihe bitandukanye, ibihe vyiza n'ibihe twita ko ari bibi, ibihe vy'umunezero canke ibihe vy'umubabaro. Hari n'ibihe umuntu ashobora kubaho afise ivyo yiteze ko vyoshika mu buzima bwiwe. Ivyo rero rimwe na rimwe biradutuma kwipfuza cane kubona ukuboko kw'Imana gukora mu buzima bwacu. Umuntu akabaho yipfuza ko hari ikintu runaka Imana yozomukorera. Nagomba ndakubwire rero nti ivyo birashoboka cane. Imana irashobora kugukorera igitangaza, ariko bivana n'ingene wizereye ico gitangaza. None rero ni gute woshobora kwizerera igitangaza kigakoreka? Reka dusome ijambo ry'Imana, Yohana igice ca 15 ku murongo w'indwi. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Aya majambo y'Imana aratweretse intambuko tugomba gucako kugira ngo dushobore kugera aho twizerera igitangaza cacu. Izo ntambuko nizo zidufasha, ziratuduza mu kwizera, zigakomeza ukwizera kwacu ngo ntikunyiganyige. Intambuko ya mbere idufasha mu kwizerera igitangaza nuko twoba mu Mana kandi tukayigumako. Biragoye cane ko umuntu ashobora kwizera igitangaza kivuye ku Mana adasanzwe yizera Imana. Bidusaba rero kwama tuzirikiye imitima yacu ku Mana, akaba ariyo duhanga amaso. Twirinde kwizera abantu kuko bo bahinduka. Imana ishobora gukoresha abantu kugira ngo ubone igitangaza cawe, ariko imbere na mbere wizera Imana mbere yuko wizera umuntu runaka. Intambuko igira kabiri nuko bidusaba yuko amajambo y'Imana aguma muri twebwe, akaguma mu mitima yacu kugira ngo bidufashe kumenya ico Imana ivuga ku buzima bwacu. Aha rero ndagutumirira cane kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana no kwama uririmbura. Ivyo bizokomeza ukwizera kwawe. Intambuko ya gatatu biradusaba gusaba Imana ico tuyigombako. Biradusaba gusaba Imana ico tugomba. Aha biradusaba kwibuka n'igitangaza kimwe canke vyinshi ivyo iyo Mana yadukoreye mu buzima bwacu, bikadutera kuvuga tuti Mana ndazi niki naco uragikora. Intambuko ya nyuma ariyo norangirizako nuko turindira twiteze kubonesha amaso yacu igitangaza kivuye ku Mana. Tukarindira ko tuzobona ico twiteze Imana ikidukoreye.
ushobora kuba wipfuza kubona ukuboko kw'Imana gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Ngizo ntambuko wogenderako zizogufasha, zizogushoboza kwizerera igitangaza. Uzikurikize uzobona ibitangaza bikoreka mu buzima bwawe. Ndangije ndabashimira mwebwe mwabanye natwe, mbifurije kubandanya mudukurikirana, mwumvirize n'ibindi biganiro twagiye dukora. Umwami Yesu abahezagire.